witwa Vincent Company Babalao Yego da abamenyereza baragwira contrat de 3 ans imyaka Vincent 3 Company ibaze Flick bamwimye 3 muri Barcelona Company arayihawe ikibabaje cyo bita kudiringa icyo bita kwiyemera ikibabaje ntukizi Biramendore ikibabaje ntukizi yaje mu myaka 3 ni nayo myaka Kane afitaniye na Bayern Dominique Kane agira twari igikombe cya mbere mu mateka ariko n'umumenyereza akomeye bita Vincent Company iyo myaka 3 ari Kane ashobora no kuba ari yasigaje mu mupira w'amaguru nta wome ni nayo myaka nyine agiye gutwaramo igikombe cyo cya mbere araje amarire kariyeri Kane adakoze ku gikombe atabonye naho bagiterura Landry ndabisubiyemo Vincent Company reka dufata akarorero kuko je gato Company avuye mu equipe ya Burnley ya ni equipe yanakoreye mu cicaro cya kabiri muri championship kugeza muri kano kanya Bayern yaciyemo abamenyereza bakomeye guhera kuri Inks Ancelotti Kovac ba Pep Guardiola hose mvuze ba uriya mu kaponinde uriya mu kapo w'umujeni kwande kwa Bayern Julian Nagelsmann hacayo Hans Flick hacayo uyavuyeyo Thomas Tuchel uno musi koko Bayern ni equipe yo gwabwo mwenyereza nka Vincent Company koko oya nibayimuye avuye kurura equipe ya Burnley mu caca kabiri mu championship azadacaza kugusigurira ngo muri uyaziki muri equipe uyaziki mu bijanye no kumenyereza twomutuma kumenyereza equipe rekekena uziko Burnley korotse reka ndagwakaro Burnley korotse yatsinze ibitsindo byinshi gusumba Everton yatsinze ibitsindo byinshi nayo yatsinzwe byinshi batsinze mu igori rya adversaire kuvuga ngo basatirizi babo ndabiri ivyo batsinzwe uraza gusanga ari equipe ngira ni equipe si equipe yatsinzwe ibitsindo byinshi uraza ko batsinzwe byinshi Luton yatsinzwe ibitsindo 100 birenga 100 na Burnley iri muri equipe Sheffield yatsinzwe 104 sivyo Burnley yatsinzwe 78 Luton Town yatsinzwe 85 uravyumva ivyo West Ham yatsinzwe 74 West Ham mu kanza c'icenda Burnley mu kanza 19 yatsinzwe 78 difference bitsindo bine muri equipe uwa 19 no wice ako konyene kuko izokoroka karamuvugira yuko atari umumenyereza wo kuja muri Bayern Dominique ni wari wayidugije kuyiduza none ubundi bwose bayiko uko yayidugije niba yayikoreye yayidugije avuye mwibaza ko byoroshe guhakaza umumenyereza avuye kwa Anderlecht muri saison we ya mbere nk'umumenyereza akaza kuduza equipe gato yavuye dukoresha umwanya neza Guardiola Barcelona avuye muri Academy atwara Champions League dukoresha umwanya neza dusigaranye duhe fact nka zibiri canke se 3 mu minota nk'ibiri gusa niyo nguhaye ukanaye neza nkwaka ijambo utubwire unadusigurire impamvu ubona Vincent Company yari guhabwa equipe ya Bayern n'integiye kwimarira ekanze nakubita akantu kameze neza ngene ndagusha ndazi yuko mwese mucamo wa convince muravyemera ze inguvu gase ugomba tubura dukonvenka utarazana izo argument kubite ikintu kimeze neza mwese mucamo vyemera abamenyereza bamenyereje umugwi wa Bayern Dominique dufate kuva Jupp Heynckes agiye sivyo hari mu mwaka wa 2009 sivyo Jupp Heynckes yarahabaye 2009 yaragarutse dufate 2013 ko 2009 reka tubireke ariko reka bariho duhera kuko ibintu bigende neza Bayern Dominique baheruka Champions League ijyari 2013 batsinze Borussia Dortmund ndakubwiye undabira aho bayiheruka vuga ngo iyo batwaye 2013 yari ya gatanu sivyo ndakubwiye urabe Bayern aho baheruka Champions League yabigira kane byo gutwara umwanya kivyo tuvyihoze Jupp Heynckes yarabamenyereje 2009 aravayo nyuma yuko avuyeyo haza Pep Guardiola nyuma ya Pep haza Carlo Ancelotti nyuma ya Carlo haza Willy Sagnol nyuma ya Willy Sagnol Jupp Heynckes acaragaruka 2017 2018 aravayo aje gufasha equipe sivyo ko equipe yifashe mu kwezi kwa 10 seziyeza carigira ubwo ngo yifashe mu gice cya kabiri cya sezo 2017-2018 hacaza umugabo bita niko Kovac atangura na sezo na equipe ariko nubundi yatangwe sezo na equipe hageze mu kwa 10 ari mwambwiye ati Messier tipar sivyo twagutumye birakunaniye hacaza Afrika acafata equipe mu kwezi kwa 11 ayigerana mu kwezi kwa gatandatu atwara ivyo bikombe nawe nyene acaragenda hacaja Julian Nagelsmann afata equipe genekezo rya mbere kwezi kw'indwi 2021 aha bageza genekezo rya 2023 kwezi kwa gatatu 2023 bamwirukana buca bakina match ya Manchester City muri UEFA Champions League bamwirukanye kubera ubwoba bamurenganije kubera ubwoba baca bazana Tuchel uno musi zina rya Bayern Dominique ritwemerera iki ritwemerera ko nimba Pep Guardiola
nimba Carlo Ancelotti, nimba Yupoenzi, nimba Niko Kovac, nimba Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel bose baraciye kwa Bayern Dominique. Ku bwanje nabamenyereza Bayern Dominique yabwizwa kubiri ku rwego rusumba uriri kuno munsi. Landry kugeza aho nitwumvikana. Equipe icemo Pepe, icemo Carlo Ancelotti, icemo Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Niko Kovac, Hansi Flick. Iyo equipe kugeza mu mwanya muri intervalle y'imyaka 10 nimba yaratunza abamenyereza yabwizwa ko ari equipe yagazuko tukiri ngaho kugira ngo numve ko twokwemeranya ico ndangirizako. Yabwizwa kuba ari equipe yagazuko mu myaka 10 yaratunze Pepe, yaratunze Carlo Ancelotti, yaratunze Tuchel, yaratunze Niko Kovac, yaratunze Yupoenzi n'abandi. Siko yabwirizwa kumena. Siko yagomba kumena. Okay. Muga nimba yarabatunze ntiba ofite yarabatunze barahaciye baragiye. Okay. Bagomba rero kuguna umunsi gitumo no munsi rero bubi. Bazumvirize. Mwambaye inyishu mwayimahera kadakirangirize namwe mukora ibyanyu. Reka tugende buhoro reka tugende buhoro. Nimba Bayern yarabaye nziza itunze abamenyereza. Suko. Yego. Ikandika iyo zina Bayern yanditse ku mugabane wa Burayi. Abamenyereza bakaba barahavuye. Nticahindutse. Erega abo bamenyereza. Nticahindutse ikibuga c'inzoya. Nabajijikino. Abo bamenyereza bakoze. Erega mvuze ni yariga kwe kubiyagaza uko nibikogwa. Ariko Bayern Pepe mu mateka ya Bayern ninde? Carlo Ancelotti mu mateka ya Bayern ninde? Niko Kovac mu mateka ya Bayern ninde? Tuchel mu mateka ya Bayern ninde? Hahandi nyene. Hahandi nyene utogereraniriza ibi. Uyo kampani mu mateka ya Bayern agiye kubanda. Okay. Hahandi nyene utogereraniriza ibi. Aho nyene niyo magazi. Guardiola na Ancelotti witumarira umwuka ntaco bari barakomeye ariko kwa Bayern ntaco bari. Hans Flick yahamaze iminsi rumera nande kuramwe ngo Champions League ko wemeye ngo Carlo na Pepe oya ndiko uburyo bacege ntaco bamaze oya reka ndiko ndamushira muri ntaco bamaze gutura umunsi equipe ya Bayern na Bayern hari umunsi basinye muri Pepe na finale yakinye kwa Bayern nahatakinye equipe nahatakinye final Pepe yakinye demi-finale Pepe yakinye demi-finale ngiyo ariko nahatakinye final nico buje ko equipe tweke Bayern twe equipe komeza azandi ndiko ndamuzana mwino nzira ihona equipe ihona Real ihona Barca ikipe kore equipe Azade umva Boateng yakubiswe ikorosagwa nk'igiti kuri Pepe Guardiola bijya Messi ntawe atari kuri kubitano here kuri Pepe Guardiola niyo Bayern yasamaye baramosi barayariye ba Pepe barayariye bayoretse Boateng arije jya Boateng yarikubiswe nande arije jya Boateng niwe wenyene yarikubiswe nande yarikubiswe na Lionel Messi nabari ku rubuga rwa Facebook bashingirina Puyol yarikubiswe na Di Maria yarariye nyene nukuvuga ngo kandi na Puyol ari kuri Pepe très bien ariko yari Pepe kwa Barcelona ntari Pepe kwa Bayern ariko Pepe ashobora kuba ari mwana uyu munsi ajya Virgil van Dijk Kaminamino kamara maje kwande kwa Jurgen Klopp uyu munsi ugira ugereranye Pep Guardiola muri Bayern na Carlo Ancelotti ugira basumbishe Flick yatwaye Champions League sindiko ndabasumbisha aho nyene rero Flick yatwaye Champions League ariko uno munsi ugiye kuraba Flick Kampani uko eske Flick yatwaye Champions League ko ari mwiza gusumba Niko Kovac equipe uko yobimeze kose eske uno munsi nta kintu na kimwe niko Carlo nagwaye Zidane ni mwiza ko kona yaratwaye Champions League zitatu zikurikirana vyo tuma tumwegeza n'imbere ya Klopp wapi nuno munsi nuno mugabo bita Flick uremera ko Champions League yatwaye Champions League yatwaye 2020 eske yo tuma tumwicarika imbere ya Yupoenzi yatwaye kwa Bayern ayitwarira kwa Real Madrid muri 98 niwe mumenyereza navuga ngo Bayern heruka mu mateka w'igihanganga bivuze ngo ugeza muri no mwanya uno Flick nimba yaratwaye kino gikombe nuko novuga ngo ugeza muri no mwanya yiswe umumenyereza yaje coordona kanu gato ko bakinyarige bakumvira bakakwimva bakavuga ati reka dutange ico tutari gutanga ngaho tugire ku ngingo tugire ngaho rero kampana keno gute muri equipe ya Bayern ngiri ngaho araje gufasha iki ngiri ngaho yakoko yakoreye equipe niye yamunaniye rindira gato ngiri ngaho uno mugabo bita company muri equipe ya Bayern vyukuri firstly ntawanye n'izina rya Bayern ariko Bayern maze kuvuga ko hano haciye Pepe ako karamaze gato erega barongozi naho nyene bagiye baraba ibibyumvira byo byagiye birahushana Pepe yaciye kwa Bayern avuye kwa Barcelona Carlo yaciye kwa Barcelona avuye gukubitwa Carlo yaciye kwa Bayern avuye kwa Real Madrid Tuchel avuye kwa Chelsea yaciye kwa Paris Kampani agiye kwa Bayern avuye aho nyene rero Kampani agiye kwa Bayern avuye aho nyene kwa Burnley ikorotse wanashimira muri championship nimba equipe yaratunze Pepe avuye kwa Barcelona igatunga Carlo avuye kwa Real Madrid igatunga Tuchel avuye muri equipe ya Chelsea yaciye kwa Paris Saint-Germain yakinanye finale nabo ya UEFA Champions League kugeza muri mwanya no Bayern kabihagaritse kuno tuyibona hari biha abarongozi ba Bayern
babayemo basanga barihenze basanga ekipe uno munsi ya Bayern ibwirizwa kuba none uno munsi wasigura gute ko mu myaka 10 iheze Bayern Dominic Itoto ngo umumenyereze imyaka 5 wasigura abantu gute nimba Liverpool itunga Klopp imyaka irenga 6 ko kwa Bayern bidakunda wasigura abantu gute nimba Real Madrid yo tunga imyaka 5 umumenyereza ko kwa Bayern bidakunda wasigura abantu gute ko kwa City bikunda kwa Bayern bidakunda bivuze ngo ugeza mu no mwanya Bayern bisanze ekipe yarasambutse ariko ntibabimenya baguma muri ya projet yo kuvuga ngo nimba mfise abakinyi beza ngiza gutunga umumenyereza mwiza kama igikombe biheze nkamwirukana babayeho nk'uburyo Chelsea novuga ngo yuno mugabo bita Roman Abramovich yari bayeho ariko no munsi kubganje rero nimba abagabo vyarabananiye nivyo vyarabananiye uno munsi Bayern mbona bahindukije amaso akavuga ati okay twihaye intambwe ndende ntiharagera ko tuja kurondera ibikombe tudafise inyubako kuko byose bizira ku nyubako ekipe ya company iri muri ekipe zikaze muri pressing muri Premier League muri no mwaka mu bijanye no kubaka block yaba ba canke ho tactiquement ndiko ndabisigura abantu ntibashaka kuvyumva nimwe muri ekipe animation offensive mu bijanye n'uburyo banyarutsa bariko barataka iri muri ekipe zabikoze nza mu Bwongereza sivyo uno musuravye tactiquement ubushobozi uno mugabo yitwa company office mu bijanye ico Bayern ikene mu bijanye no kubaka nabisiguye nimo mutume company bikombe ko na Pepe ntavyo yabahaye nimutume company bikombe kuko na Ancelotti ntavyo yabahaye nimutume company bikombe kuko na Tuchel ntavyo yabahaye kandi ivyo byose byabananiye kwera nibo banyereza baza biyemera bavuga ati jewe ndi muri equipe nzotwara igikombe ariko bikabankira rero company ashaka kubaka equipe nico bamubonamwo gusumba ibindi byose ashobora no kuyubaka nabisiguye ashobora kuyubaka muri sezo zibira akamubwira ati watwubaka equipe nziza ariko sohoka rero tuzana uwo duye ibikombe haruhande yuko ozana ubwo ibikombe ku nyubako zidahari ndabisubiyemwo Bayern ronse umenyereza mwiza niyananigwa azobananiwe nkuko nabandi bamenyereza bakomeye bananiwe sino izina ryo kuvuga ngo nuko ari company canke iki umenyereza ni mwiza azonanirwa abandi bananiriwe ariko equipe ikeneye inyubako nuko rero kwitwa Vincent Company ndakubaza nawe wibaza ko azonanirwa kubera yitwa company canke azonanirwa kubera ko nabandi bananiwe azonanirwa kubera yitwa company oya atazonanirwa kubera yitwa company azonanirwa kuko yananiwe muri Bayern izina naho rihuriye n'umuntu icyo ashoboye bazi ariko kandi ico umuntu ashoboye hari aho abagiye kugikorera hatandukanye n'icyo ashoboye uburyo ari kugikoramo ahagiye kugikorera haracari kumwe hahora Bayern uno munsi tuvuze equipe zitanu ku isi zikomeye cyangwa se ku mugabane burayi Bayern irinkiramo mu iryo zina ni equipe ivuye kuri demi-finale ya Real Madrid Real barenganye bagira basufre uziko Olympique Lyon barajya ryaguye rero bana 2020 nase match yo muri Bayern yaheruka demi-finale ryari kinge gato igihe Bayern yaheruka demi-finale ico gihe na Olympique Lyon yari muri demi-finale ico gihe na RB Leipzig yari muri demi-finale none subu naho ntibagarutseyo iyo Lyon bayibonyeyo ibikwereka yuko nimba Lyon ujya mu akere muri demi-finale suko yari nziza iyo Lyon yari nziza kuko yari yatsinze Manchester City ni exception hari icyo utetse muri football none se kuva kire gitse na Man City turongera kwibona no munsi iri hey kuva kijya gihe none se Bayern no munsi nirikiragaruka muri demi-finale ijya Olympique Lyon ikitokoreza gwa Bayern mu makosa rekanda gwa karorero itazo biri muri demi-finale ijya Olympique Lyon kugaza kuno mwanya ijya Olympique Lyon iraduhaye Mendy mwiza kwa Madrid Pemporte ijya Olympique Lyon Monaco yatanze Mbappé heruka muri Pemporte Olympique Lyon ubugihagaze none Monaco se nziza ego ni nziza mu gihugu cy'Ubufaransa bafite myiza Monaco ni iriho no munsi none heruka muri demi-finale yatanze Kylian Mbappé kiragihe yanatanze Kylian Mbappé kiragihe wibaza ko yari yatanze abakinyi beza gusumba Monaco tugarukaho nyene none iyo Monaco no munsi ico bariko baragwanira niki si inyubako n'ubundi kubera yuko baratakaje abo bambara ibikoreka none so munsi kandi izo nyubako bazigezemo ko Monaco iragarutse muri Champions League none Bayern ni equipe y'inyubako Bayern irubaka mu gihe wataka urubaka yubaka ikazaka he uri Bayern wereka kubaka gute Bayern ataka he Bayern ni equipe itwara ibikombe si equipe Madrid irubaka Barcelona irubaka Bayern ubuzwa ni ikipe yubaka mu buryo bwahe reka ndagwa karoro none reka ndagwa karoro gato kugira ngo tujye gupima cy'umunsi nutwara umwanya tujye gupima ariko kino koresha n'ikipe nimwe ku isi tubaka uburyo Bayern yubakamwo uburyo Real Madrid yubakamwo uburyo Barcelona yubakamwo butandukanye cyane na Olympique Lyon n'ubuduzi kimugurisha kwa Real nyene erega nubaka rero mwiza kwa Rio agenda kwa Bayern nenda kwa Bayern cyo kwa Real fata niyo migwi nyene ikomeye ibiri Barcelona na Real Madrid no musi ntibubaka kumwe Man City na Bayern na equipe nimwe yubakwa muri Hazadu kuri kankizi tuzohora tuguhebera Landry ndabisubiyemwo
umviriza kampani azonanirwa kuri Bayern nkuko abandi bananiwe muga ntazonanirwa kubera kampani umviriza nta kintu na kimwe uwo nasigura nahoze n'isiremu kabicisha hano indano kuvyinjiza none je ndabisubiye wasigura impamvu ko kampani n'umusore menyereza kipe ya Bayern na nimwe nakubajije Mike oya ntazonanirwa ku izina je umviriza ikibazo nabagutereka oya ntazonanirwa ku izina ikibazo nabisiguye nanje kiyo sinonanirwa ku nirande equipe iri for muri pressing muri Premier League yubaka block bana block ho neza equipe ikiri umupira mwiza muri equipe nziza twatunze mu Bwongereza ni Burnley irimwo muri seziyeze rero ikintu siguye igipimo kuri ndangiza 0 seconde umwanya muto cyane ndangiza 0 seconde abariko batwumviriza bavyumva ndabisubiyemo zaheze 0 seconde naco Tuchel yakoze kwa Bayern nico tuma kampani atayi naco Pepe na Ancelotti bakoze kwa Bayern urikwegeranya Pepe na kampani mvuze muri Bayern Azade niki reka tugende ku gipimo kampani baranamwirukana mu kwa mbere ni muhezi jambo bakamwirukana ni ngo abandi bagiye nababajije ni mumbwira ikintu Pepe abandi bagiye mbwira akantu kamwe uburyo Pepe yasohotse muri Bayern jatandukanye n'uburyo kampani azasohoka ndarangije wowe urabizi ibyo muri kazoza ndarangije mbwira Pepe Tuchel Ancelotti na Niko Kovac wanashima reka tureke Flick uko ivyiwe biri entre parenthèses abamenyereza abandi mbwira ibintu bakoze byotuma uno munsi bikomeye byotuma kampani ati kuko kuvuga ngo aha nazo hahonyora nibyo reka twigire ku gipimo twirabira abakinyi bazi umupira bya kampani dossier ya suivre y'umugabo yitwa Vincent Kampani ariko cyo twibwira abantu nuko yamaze kubahabwa amasezerano agera ku myaka 3 yo kumenyereza equipe ya Bayern Munchen gipimo